ego murakoze cyane jewe uko mwavuze nitwa Kinshasa Christophe muri monde y'umupira nazwi natwaye nabikinye nogera hari imigwi ndabona secrétaire général de fédération kuvuga ko ari tumwe tw'umupira nzi kubyo byomfasha ndabiye kukuntu umupira wagenze hariya mu wabitaro na Young Africans nashobora gutanga impanuro ndabiye kuri ibyo washaka ntangurire kuco numvise mwari muhereje ko akazoza ka bitaro je kubwanje iyi parcours iraheze kubwanje iyi parcours iraheze ego iheze hakiri kare cyari kwa byiza kuhira umbure tumaze gutera imbere gatoya ico kibazo kigeze no kuvuga kare mu bisanzwe urubu analyste mwiza w'umupira ukumenya yuko burya hari amafacteur interne urigeze kuvuga amastructure hari amafacteur interne à l'équipe ukuvuga burya mwimeze gute muri equipe mwiyubatse gute muri equipe pour faire face ku bantu mushobora guhura nabo ari equipe zino cyangwa izo hanze y'igihugu abakinyi bameze gute musakinyi beza bohemba neza mubagaburira neza ibintu nk'ibyo mbega mufise imigenderanire iyihe n'ayandi ma equipe cyangwa na federation ariko hari amafacteur externe mbega hageze ko mugenda amabiye aboneka kugira mbega ubwo mushitseyo mufatwa neza ari uwo mugwi canke mwagiye mubyiteguriye mbega ngibi ikibuga takiri ubwo gukinira hanze match aller na retour birabafasha ivyo navyo urumva ntibiba biva kuri bitaro ari amafacteur akomakomeye kandi ava ari externe nk'ubwe ava mu bushikiranganji bujejwe intuze inkino rero je kubwanje naho parcours iheze yuko bibereye hagufi nibaza ko nta kintu kibera ubusa burya ndazi neza abatekinisien bo muri bitaro namwebwe indongozi za bitaro hajya ntihabuze ico mwahigiye kuko n'umwana abafise umwaka umwe nubwo ugasanga ariko arigira kuri nyina afise imyaka 50 nibaza ko ivyo atacunze ko ndabigisha muvyibonera namwe ugasanga ari ingene yambara kandi ari umwana w'umwaka umwe imyaka 2 ukuvuga rero naho parcours biheze hajya ntihabuza ko bakuye jewe nkaba nizeye neza yuko ino championnat Primus League nko mwabivuze ye championnat Primus League nta ngorane nini ndabibonamo higiye mwogumana umurindi twari dufise mwaka weze mukaca mwongera ko aka experience mwaronse iri oye muri Tanzania nizera ko bizovugwa bigenda neza kuburyo atamungenge ahubwo uwabaje kibazo ati mbe burya mubona hawo biki kugira ngo mwitegurire ibizokurikira mubona muzosubira kuja hanze je nta nkeka kubganje kuko nigo bitaro ifise ngahi Burundi kuhatsindirwa kugira ngo ntishobore gusohoka ndabona ibintu bigoye cyane ibyo rero biza kwerekana za facteur externe nukuvuga ko wumbure championnat yacu itaragera ku rugero yabwizo kugera wumbure no kubera uburyo kubera ko abakinyi bacu benshi baba bagenda hanze nuko abakinyi bafite potentialité sportive mugabo tukaba dufite uburyo buke muri equipe kandi rero ugiye kuraba si bitari yonyene ugiye kuraba si bitari yonyene ahubwo kugira ngo murinde mushikana umugwi urujya rugero nukuvuga yuko mutari mworoshe bitari itari yoroshe kandi ugiye kuraba ifise ama sponsor marketing ukuntu bariko baritegura nuko abafana twebwe abandi bose babwiza kugira icyo baterereye mu mugwi bakazotaga makeyi bashobora kuronka ariko haguma hari akabazo amikoro buriya si manini ku bafana amikoro atari manini ku bafana acaba make n'ubundi kuri ekipe nyabuni cyari gihambaye nuko hoboneka amasponsor nibyo byoba byiza kurusha uko izindi ekipe zibigira hanyuma n'ikindi hakabwirizwa kubaho conscientisation au niveau yo hejuru za facteur externe n'ababwira nukuvuga yuko ubushikiranganji
mu byo bujejwe harimo inkino babwirizwa gufata mu mugongo bimwe biboneka ari ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ko ryo risanzwe rifashwa na FIFA ariko imigwi nk'umugwi w'ikoko bigashika ukaba mbere wa kabiri wa gatatu bakabwirizwa gufatwa mu mugongo n'ubu ugiye mu higanwa ryo hanze bagafatwa mu mugongo bimwe biboneka nerigeze kumva bavuga ngo hari abakinyi bavuze bati mbega kumengo tugume inimbisi nyinshi mugabo umenga ntituzoronka amafaranga menshi nukuye ko yaba hari amasponsor abakinyi nibo konta kuri zya frais de mission gusa boheza bagakonta no kubindi amafaranga y'impanzi hanyuma havuzwe par exemple ivyerekeye ikete rya démission ya Bucuti n'umuvugizi wa Vitali je kuva ndaribonye sinigeze ngira impungenge n'imwe umutima wagumye utekanye kubera ikintu kimwe canke bibiri icambere Bucuti ya démission yari yaravyemereye bariya kubwanje nafata ko ariko arabashusha avuga ati jewe weretse umuntu determination nababwiza gucagira ubwoba aho bijye yabaye strategy nziza cyane ndagushimira rwose yabaye strategy nziza cyane kuko uri mu rugamba ubwo ari bwo bwose la guerre psychologique irakenewe la guerre médiatique irakenewe jere kubwanje kije gihe navuga nti ijya n'ingwano psychologique uri kurabateramo nico gituma mu nyuma haje ndazi ko bakoresheje ingufu nyinshi bagakoresha amahera menshi nkumbure batari gukoresha hamwe ushaka gusanga je ndabigiranye n'iki usanga ukoresha burende kugira ngo uze kwica isazi baciye babwiza gukoresha ingufu nyinshi cyane kubera bazi bati nashobora kuvuga ko azodemisiona ujya muvugiza bwiza ko ari ikintu yishimira iki baraparangana ku buryo baciye bagira ingufu zose ku buryo bw'uko ego baradutsinze hanyuma bijya byo gutsindwa genda bivuga nk'umuntu yakenye umupira ndabivuga nk'umuntu yakenye umupira gutsindwa no gutsinda ni ibintu bisanzwe cyane none niba ryari mwe mukunda gukurikirana imipira yo ku ma televiziyo Barcelona yatsinzwe nimba ari 8 nimba ari 10 itsindwa na Bayern Jose Barcelona itsindwa itsinda 10-2 none wabonye babaye imishahara yabo y'ibyo faranga yaragabanutse ariko kuri bitaro umenga n'ibara oya ahubwo nyabuna bibahe ikigo gikomeye cyane mbega byagenze gute kugira ngo bijya bitsindo byinjire ubwo nibwo babaye ubuhinga bwabo ubwo si kubera bakomakomeye twogira gute kugira ngo natwe turonke abakinyi bakomeye twogira gute kugira ngo dukoreshe bujya buhinga ujya mukinyi baciye kugira dutsinzwe bijye ibyo aribyo byose sinibaza ko ari muri ligue Primus League azomushaka ko kujya aciwe ko mujya mu ntahembwa bya faranga yaguzwe bijya $70,000 natwe tubahangane bari mu bajata tubaguze tugaca tubaryohereza ko tuzobongera ibyo niko bimeze mu mupira rero je kubwanje sinigeze na gatoyi nsi mu mutima wa démission hanyuma rero yavuze ati hari wabuze by'amastructure mubega ngo Vitali yabuze ngo akamashini ordinateur bari kwandika justement ahubwo nyabuna abyo wambuye ubwo kubwira ngo werekane ko ari ibintu bito urazi kwandika ni wari kubura secretariat public kujya kuntu kubyandikisha idoke je kubwanje byaretse ahubwo nyene ko atanguvu zirimo yabishizimo kandi cy'abantu babwiza kumenya burya hariho demander la démission et accepter la démission yarabikoze abararyoheye abantu yemereye ko atsinzwe ajozoca adémission mugabo igihe babwangiye siwe yiyangiye yangiwe n'urwego rutwara umugwi bajya bavuze ati nta kundi wewe yari yabigize ndukuvuga ko wewe yaraje hanyuma ikindi kuvuga ngo ngumbure ngo umugwi ushobora kubereka ko ubakiye ku muntu mbega ndababarira nta maradiyo ngaha muzi yumbirizwa canke yumbirizwa cane kubera umuntu umwe canke babiri abajournaliste bayikoramo nayo muzi mbega nta bajournaliste batambuye muri zabonesha muri za RPA kinga muri za Isanganiro ubu bari muri za Voix d'Amérique nibinjiza amadolari ngaha mu Burundi ikigega ngumbure cy'igihugu kabombo saba diaspora
saba diaspora nuko bahereye muri bonesha none ahereye muri bitaro hanyuma akagenda nk'uko yabivuze bitaro hari iki inaronse kugira turumundi mukiye hanyuma akagenda akunguruza wewe wundi wewe mu journaliste binga ntabaguhaye ikibanza mais il faut plutôt créer des places pour les autres apana kubona imbijegere barinda basazira ngaho kumwe tuzi neza ndashima gose kubona abajournaliste bo muri football muri sport en général muri abajene je namubwira abantu ico conyene kimpa ibyizere bikomeye cyane kubona muri abajene muzogera kugera ku myaka ya batumwa bose mabombo mugere ku myaka ya batasise harima n'uyu yatanguranye na Bashar Nshimiye baca baje hanze iyo utatangura ukindi muto kijya gihe ubu ugeze kuri intambwe rero nyabuna namwe muracari bato ahubwo nyabuna ndimuna critique ndibibahe ingoga muvuge muti reka nabuna dukurikira hari igihe ejo yogirirwa ry'amahirwe yo kuja hariya hanyuma natwe tukaba turose ikibanza nyabuna mugume mwiyerekana nivyo bita muri marketing il faut vous vendre mwebwe ni nkuko muri ku isoko ntuzoguma ufata kamera uza kwerekana ngaha ayi Kinshasa na papi nyabuna genda uvyerekane no hiho yahambaye harabari ngadanzi ko baronka amafaranga avuye hanze kubera amapapier barungitse rero jewe nuko sinigeze babayikana gatoyi ko nari ndabizi nari ndakwizeye yuko uguma ku ijambo umugwa bitaro ugatera imbere nyabuna kuvuga ko ubwo murakomeye je muranumva mukomeye iyo hageze ko muja kwinaza musongati urandabibona kujya nyene navuze hariya je muramona gusa mubicisha ku marezo sociaux kumantuze ahandi nimuheze ngo bahamagare babivuge namwe muheze mubivugisha mubisamiranishe muca nkumbure muvuga muti ndacyari muto reka data wanje sinikwegera siko mwara guca muvuga muri mwebwe reka data wanje sinikwegera biro mubizi wa bitaro kumbure sumuvugizi wande sumuvugizi wande ubwo simaba nikwegera nina muvugisha or nikizira muvugishe ahurana musongati wa musongati niyashima kuvuga nawe avuge byose bisamirane mugadashimye kuvuga ntureke kuvugisha ibyo bucuti wa bitaro ashaze kuvuga we yemeye kubyivugira donc kubganje ku communiquer suffisamment ubure gusa harakenewe yuko byiyongera pour l'intérêt y'umwuga d'abord pour l'intérêt y'umugwi ensuite pour l'intérêt yanuze ya sport en général hanyuma mwavuze muti mbega bitaro ubwo ntimuja ngaho mukazovugana n'iyindi migwi bitaro n'umugwi umwe mu migwi iri muri federation burya rero sino mu Burundi gusa ndabivuga d'experience sino mu Burundi gusa burya imigwi yama iri concurrence iri concurrent bitaro rero ndishobora gufata ngo ngiye kuvugana cyane na Flambeau de l'Est cyangwa du centre kundi ibintu bizogenda oya ahubwo ako kamo mwebwe aba journaliste ni mugatere ishiramwe ry'umupira w'amaguru bijejwe imigwi yose abariyo yestora urwego nimba rutariho rujanye n'ibiyago hagati y'imigwi pour l'intérêt y'umupira w'amaguru mu Burundi imigwi yage hako kwegana ibyo niko bimeze murabizi nk'iyo hageze à un certain niveau ya champion muzosanga hariho imigwi imwe igira ama coalition yindi kagira ama coalition jewe hari ibintu bari bintangaza ugasanga imigwi yageze nka coalition contre nk'umugwi nka Vitalo burya umugwi Vitalo nimba batsinzwe 10 hari hindi ari gutsindwa 30 aho ndabivuga nk'ubizi namwe kandi murabizi nimba Vitalo yatsinzwe 10 hari hindi migwi iyo yagenda ari gutsindwa 30 sinovuga ngo dushime mugabo nyabuna bijya biduhe isomo kandi tugerageze namwe mubivuga mwebwe journaliste sportif yuko twogerageza imigwi tuzi irazwi imigwi tuzi kwisanzwe ikomeye hari ishobora gufasha igihugu yuko yama ifatwa mu mugongo ku buryo bw'uko championnat yacu ikomera kandi ganuze Uburundi bukazoserukirwa neza mu makungu nimba bitarisinzwe 10 burya ntibihera yabwizwa kumarabara abafana ba Vitalo gusa abantu ba Vitalo gusa kuko Vitalo yagiye hariya iserukiye igihugu
nukuvuga yuko igihe tugiye hariya guseruka igihugu natari ikintu national umugwi w'igihugu kigenza uko tariko burya n'igihugu kirahombe. Ivyo rero turashaka kuvuga rero kuri ivyo bijanye na nico nibaza la communication kuntu yabwirizwa kuba hagati ya bitaro n'iyindi migwi. Bucuti avuye muri bitaro nk'umuvugizi nabivuze ntigipfaka, abandi bazofata relève hanyuma agende mugo muzogumana contact. Je ndazi ko nguma ndabaha akarore ndabasaba journaliste bari muri BBC bahora muri ziradi, ndaza bari muri ntuze muri za RF bari muri bahora ngaha, ndazi ko muguma en contact kandi murahanahana ivyiyumviro. Hari n'igihe muhana ivyiyumviro ku buryo usanga byagushikanye no hejuru. Jewe rero ico nagira mberize nagira kandi subire nshimire komite ya bitaro ukuntu mwabyifashe, uko gutsindwa byari bisanzwe, hanyuma mwarifashemo neza ku buryo twabwirizwa kubandanya umwuga ukabandanya. Niyabuze akantu koba karagoranye, ariko jewe ndi mu bakozi ba bitaro nta n'induru n'imwe nigeze numva. Si ukuvuga ko atayabaye, ariko nkungure hazoba igihe cy'uko muzishikiriza ari ingorane zabaye kugira ngo tuzibafashe. Hanyuma nkashimira umuvugizi ubandanye gutyo, abakinyi n'ukuri ubankuraje. Umwana akoze ikosa nuco ufata ngo uhondagure, oya uramukubita akanywa finyasha kugira ngo nyabone umugarure umwereke yuko ara kosa yagize ngaha, kuko buryo ujya mukinyi nawe yarababaye kubona atazobanda, kuko biramufasha bigafasha umuryango wiwe nawe nyene yababaye. Nukuvuga rero tugiye kubakarira cyane ubunyene baracafise akababaro, arindire azogera igihe hagera, ariko mugume mugarura iyi championnat. Ntifuza yuko yogendera neza umugwi wa bitaro, hanyuma ukagendera neza inuze shiramo ry'umupira w'amaguru muri rusange, hanyuma tukazobona ivyiza mu mpera z'iyi championnat, hamwe tuzosubira kwiyaga yuko twaronse coupe yo ngaha, kandi biduha uburenganzira bwo guserukira kandi Burundi hanze nk'uko byagenze, tukazovyifatamo neza kurusha mumbure bizoba bimeze neza au niveau y'uburyo, ko ata buryo n'ubundi bizokoma bigora. Turakoze cyane kuri aka kanya.